Ejo hahise itariki zitanu z'ukwa 12 niho hatangura ibikorwa vya ry'ihuriro ry'abanyamitahe mpuzamakungu ririko ribera mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura. Imigambi 40 niyo leta y'u Burundi yerekanye yifuza gushira imbere. Ubu rero iriko isaba abo banyamitahe ngo bayishigikire. Iyo migambi niyo mu bisata bitandukanye harimo inyubako, gutwara abantu n'ibintu mu kirere no mu mazi, ubudandaji, ubukerarugendo n'ibindi. Tugaruke kuri iryo huriro ry'abanyamitahe mpuzamakungu gato. Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe no Musi. Mwiriwe, ni David, nizere ko meze neza. Imwe muri iyo migambi nk'uko inkuru ya magazine imbere ibivuga no kubaka ibarabara ry'indarayi riva Uvinza Musongati Gitega. Risaba amadolari umuriyaridi umwe n'imiliyoni 433 y'amanyamerika. Barashaka kandi gusanura amabarabara atandukanye harimo RN1, RN7, RN13. Ntihashizwe inyuma kubaka urugomero rw'amazi yo kuvomera imirima rw'ikajeke. Ubwo nago rukeneye miliyoni 32.5 z'amadolari y'amanyamerika. Undi mugambi utashizwe inyuma no gushira ku buhinga bwa none ibikorwa vya leta. Umugambi usaba uburyo bungana n'imiliyoni 59.8 z'amadolari y'abanyamerika hamwe n'iyindi migambi. Mwijambo giwe umukuru w'igihugu yabwiye abafasha Burundi n'abagwizatunga ati leta ibemereye kubandanya bashigikira kandi kingira imitahe yanyu. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko Burundi bufise umwimbu ushemeye mu burimyi kandi butagurira hanze ivyo gufungura. Ngo hamwe twoshira imitahe mu gisata cyo guteza imbere uburimyi, guhingura umwimbu no kuwubika, Uburundi bwocika ikigega kigaburira Afrika. Yahamagariye abanyamitahe n'abagwizatunga baraho kudahusha ko karyo. Yagize ati nakaryo keza ko kumenyana no gukorera hamwe ku banyamitahe b'abarundi n'abanyamahanga kugira ngo bakorere mu runani. Umukuru w'igihugu avuga ko Burundi bwiteguye kugarura umwanya bwataye mu gihe c'intambara n'umwanya wo kugarukana amahoro n'umutekano kugira ngo igihugu kije ku murindi w'iterambere ushingiye ku mahoro twaharaniye. Perezida Olusegun Obasanjo ati umunyamahanga azozana imitahe mu Burundi ari uko abona ko yunguka. Uwo yahoze ari umukuru w'igihugu ca Nigéria, Olusegun Obasanjo, ari mu banyamitahe mvamakungu bitavye iryo huriro. Yagize ati nimba udashobora kwigaburira, uwukugaburira arashobora kugushira mu buja akagukoresha icyo ashaka. Ngo twabwirizwa kuba dushoboye kwigaburira. Yongeye ko umunyamitahe niyaza mu Burundi ategerezwa kuzoronka inyungu. Ngo nta munyamitahe yojana amafaranga yiwe ahatunguka. Obasanjo mu myaka 10 yamaze ku butegetsi muri Nigéria kuva mu 1997 gushika mu 2007 yaranzwe no gushira ubutunzi mu minwe y'abigenga. Yagize ati nka kurya bigenda mu kubaka inzu nziza, byose bihera mu mushinge, gutegura kazoza, planification ningira kamaro kugira ngo igihugu gitere imbere. Kandi ivyo nivyo Burundi bwakoze biciye mu mbona kazoza 2040 2060. Obasanjo yibuza ko iterambere rishingiye ku bintu bitatu nyamukuru: umutekano w'abantu, kuronka ibifungurwa no kuronka abakozi igihugu gishobora kwifashisha mu bisata bitandukanye biciye mu kanovera k'igisata c'indero. Agabisha ko iyo ugwaruka rutiza amashuri ahagije ngo ruronke ubumenyi bukwiye ariko ruvamwo inkozi z'ibibi zibangamira umutekano. Ngo habaye umutekano muke n'abanyamitahe ntibatumbera igihugu. Icyanyuma twogaruka ko mu vyavuze nuko yibukije ko atagihugu kirangwamwo ibiturire gihurumbirwa n'abagwizatunga. Ati ntidukwiye kwihenda ngo twonyegeza uko igihugu kimeze mu bijanye n'igiturire. Hajya gusanga rimwe na rimwe abanyamahanga batuzi gusumba uko twebwe twiyizi. Dutandukira inkuru ngufi. Jean-Claude Manirakiza yahora arongoye OBR yarasubirijwe mu mabanga n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu Kigarama. Emmanuel Mbonihankuye niwe agiye kumusubirira. Izi mpinduka zibaye mu gihe OBR yaheruka kugira igihengeri c'imiliyaridi 110 z'amafaranga yari gutoza muri aya mezi 4 aheruka. Ibitari bwigere bishika kuva OBR ibaho. Uyu Emmanuel Mbonihankuye yarasanzwe arongoye kaminuza ISGE, Institut Supérieur de Gestion des Entreprises.
Braludi yamenyesheje ko hagiye guhingurwa inzoga y'ibiyeri ikozwe mu bigori. Vyashikirijwe na Jennifer Nkurunziza arongoye urwego rwo kumenyekanisha ibikorwa muri iryo shirahamwe. Yabivugiye muri ry'ahuriro ry'abanyamitahe. Ngo mu myaka hafi 70 rimaze rikorana n'abanyamitahe batandukanye, ngo akabirya kabo ni guhingura no kudandaza ibinyobwa bashimikira ku vy'abarundi bipfuza. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira kuwa mbere.